Nukuri ntundenganye. Ico cyana naco nokora. Ndi umugabo w'umuntu. Basi mbwira yuko atakintu twakoze basi. Namumve kwisigura. Vyabaye. Gusa nakuteguriye amazi yo koga. Ushaka kugenda ukafata akatushe. Nasuka ku muryango inyuma gatoya. Ndakubwire ajya gira uvuye kubona mutangiye kunwa kujya canagenda hanasezeye ubundi ntubona iyo uri umuntu w'umugabo kirazira kunwa gushikana aho bagiro mu bisanzwe kwivuna inyota ni byiza ukabukanwa wigerera kamere oyasiye gusubira kubasezerana naribonye yuko yarazanye izindi mugabo naciye nta boss urabona ko kwana kwa kandi injira gatoya urasuye kwanga gusakira je ndabisakira hamusuye gutera induru bamusora aho we wararetswe ariko birumvikana ndiko ndakubatse wararetswe wewe akazi ufise nakaye muri nonzo naje kugaburira umwana nako si umwana ni gwagwana gwawe wanka gusakira naruhaye nakuje guswa kumitwa nakuze nganda guhemba buri mahe yose ushaka tugipatana wambwiye nkene yayenda guhaya sinigeze ndakugabanya na rimwe akazi naguhaye ugakore atakintu niki kimwe ukuyeko ikindi kintu ukome gusubira kumitwana urya n'umwana umbijwa avuga iraba uburyo ameze raba po yiwe urabona yuko ari umuntu yavuye mu giti kitama urya n'urubuto rwiza watewe kuri inosi kugira rube inyishu ya benshi ntuse kumitwana igicu dufana kimwe ntamuhaye inda uvuze induru ndazimuhaye uvuze induru nazijya yaze kuzijya ni kwa kundi nyene tubane gute bosi ndagusubiriyemo ugasubira kuvuga yuko arugwana kabiri ugenda kuvuga yuko asakira ndagusakira mwivu fama nagere kina kimukora ndaje kumwirabira
kubera ko umunsi utigeze ufungura. Hejuru y'ivyo ucurava no ku gitanda uza kwigungira. Bambwiye ko kuva mu gatondo bakubajije ushaka kugira ngo bamutekere nta kuvuga. Wagize ikibazo nyirakiga mugenzi wanje. Ndabona ndashaka no kumvugisha. Basi mbwira umuzeye, sivyo? Ni keke ntumva ushaka. Icyari cyo cyose ndagusezeranya ko nagikora. Mbwira ndagusavye ushaka iki? Ndashaka kwitahira mubihe. Wazaye ngaho mbwira ko uri umugenzi wanje ubwira umfunga uri ibiharage gusa bitagira n'umuntu. Ushaka kwitahira mubihe. Uko bivuze nta kintu kimwe kigeze gihinduka hagati yacu nawe. Bwa bugenzi twari dufitanye kera na n'ubu buracahari. Rero ndakwinginze ureke kurira. Ndagusaba kuvuga yuko ariko nubwo bakugaburira ibiharage suko aribyo na jewe nashaka canke bo bashaka. Bambwiye ko bagerageje uburyo bwose bashoboye kukubaza ikintu wowe ushaka kugira ngo bakurongerere ifunguro. Ariko wagumye wana nta kintu na kimwe wigeze ubishura. Ngira peut-être niyo mpamvu bagerageje bino biharage. Gaga, basi ndagusabye mbwira. Ni ikihe kintu wumva ushaka yuko nagutegurira? Icyo ari cyo cyose. Ndakirondera ubu nyene ndagitegure, hama ndakuzanira ifunguro. Sinshaka kukubona umeze uko. Mbwira ndagusabye. Mbega nyene mperuka kuvugana giheke. Mama, ejo ntitwigeze tuvugana. Naragerageje kumurondera, ndamutelefona ariko ntiyitavye. Naranarondeye n'ujya mugenzi we Bob. Ndamubaze basi ko bataba bari kumwe, naho nyene arampakanira. Bo mbere yambwiye ko batigeze banabonana. Ubwo rero n'ukuri sinzi ikintu umugabo wanje we yahuye naco. Ndumva ntatekanye pe. Aya. Jya muhungu wanje nibaza ko atana kimwe. N'umuntu akuze. Hako ikibazo ni Gaga. Hako tuje mu bya Gaga nyabona tumurondeze. Taho kuntu vyomera. Ujya we n'umuntu akuze ntashobora kuzimira uko nyene. Ma, hageze ku kibazo ca Gaga, ca numva ntatekanye burundu. Kuko Gaga ntaho tutarondereye. Ibaze rero nk'ubu, nkore kubura Gaga, nkore kubura umugabo, urumva umutima wanje ubumeze gute? Nukuri nta n'amahoro na make mfise, sintekanye na gato ndahangayitse. Rumvikana.
ariko mama ndindira gato ndaje. Be. Be, ndifuza kuvugana nawe. Kwanza Imana ishimwe ko wataje, ko twari twahangayitse. Ariko kandi simwe bagije ibibazo biri ngaha. Hari ibibazo byinshi pe, hariho n'ibyo utamenye. Ngerageje no kubitondekesha ku murongo uko byagenze. Ubu ndafise amakenga no kwibaza aho umwana yoba ari ubu. Be, by'ukuri se umwana John ari nzi ko yapfuye, ariko ryari ndi muri dushe mvuyeyo nje kwihindura nk'uko bisanzwe, namusanze yicaye ngaho gitanda. Ko je nari nzi ko yapfuye, nahise ngo igihumura. Nagiye kwikangura, numva indobo y'amazi. Narafashwe nabi, ndakubitwa biteye ubwoba pe. Aho hose nazira ngo ntanga umwana wabo. Hamata n'umunsi yeze Gaga kaca agenda. Nukuri ndicura ko ari listen. Ukiri umwe neza ko iki cyumba canje, iki gitanda canje wakizanye mu wundi mugabo. Narakubwiye n'ubu ndasubiye kukubwira ibyo kurapanga niko ndabibona kandi biko biratekuruka. Nkeneye kumenya wigije umugabo wundi ngaha mu nzu wanje gute. Be nukuri umva, ntutume nkora ikosa yo gusubira gukoza ku kuboko kwanje kwitama ryawe. Wa mugore uri inzoka, uri kibi cigendera. Se wanyemeje neza yuko papa Gaga yapfuye. Se wanyemeje neza yuko ari musaza wawe. Unamusubira gute ko yinjiye mu cyumba ciwanje. Ni gute wowe ufatwa ugatwagwa hanyuma je nkatasimenye ikintu na kimwe, umwana wanje ukamutwara ukagumunumye. nukuri bisa myizere ibi ndakubwira je ntabwo nigeze ndamuzana nga kandi naje ubwanje nenzi ko yapfuye. Nakimu nakimwe ndabiziko. Uri gupanga kunjye twanje, byakunaniye kumvyarira. Uri kupanga n'imbesire ngenzawe kugira ngo mungere amafaranga hanyuma uci kugende, sivyo? Akani ko gahinda maranye igihe ntazi impamvu, kumva Imana senga sira yawe. Wa mugore we, genda hasi twara umwana wawe ndeke umpereza amahoro. Je n'amahoro ndagutwaye, ibindi ubu ndakubwira n'ukuri kwigende. Ariko kubera utari kuranyizera, kukubwira ukuri kwari guhishije ngaha muri kino cyumba. Uca ufata nk'umusazi, uri kurafata nk'umuhemu. Basi n'umuganga ntiyambwira nigire. Kumbura uzogaruka kwibaza ko je byose atarora ndabifitsemo. Uri kukanga jewe, uri kuri ya munkange jewe. Mbenda kubaze, ibi uri kurambwira ko wicanye na mama wawe mumbwiye. Ariko mama ntategerezwa kumenya ibibera ngaha byose. Yicaye kuri bwa bureshi bwawe. Okay. Reka nawe bimenye hanyuma
dufatire umwanzuro hamwe. No. Oya. Ibintu ntivyokunda. How you did this? I ask you again. How you do this? Siwe ndiko ndabaza. You understand? I'm telling you, you understand. Imisi yose namye niyumvira kuri umukobwa uciye ubwenge. Namye nibaza kuri umukobwa w'icitegererezo kuri jewe. But not true. Uri wa mukobwa utazi ico uri. Uri wa mukobwa udashobora kumenya ihangiro. Ufise iryaryo. Ubu uri kurambwira yuko warenze ku migambi jewe nawe twafunditse. Ugenda kuryamana n'urya muhimbiri. Wungutse iki? Nigiki utarose muvyo ko twateguye. Twapanze kuronka umwana ubu twati Mufise. Ibugiyemo nibiki? Uzokunguka iki muri bino bintu uri kurakora? Siwe ndiko ndabaza. AISUPER. Nisho cyangwa gutagi. You don't understand. You don't understand. Ibyo twashaka je nawe ntitwabihejeje. Je nawe idiri twapanze. Si ari umwana. Ibindi ushaka ni ibindi ni idiri ziwanje. You don't have to judge me. Uvuze ngo muri make ivyo tumvikanye twabikoze uja kuryamana n'uye. Umviza ndakubwire. Ukabona bino bintu turimo bitagenze ngo twabipanze. Ndakurahira Imana yo mwijuru. Byose bizabiri kuri wewe. Kandi ikiniki ndavuga kimwe uzige umbatsa. Byose bizabiri ku gatwe kiwawe. Kurangamira no munsi jewe wewe ukangamira jewe. Uribagiye ko ari je nakuzana muri kano gakintu. Uravyibagiye? Ibyo wiyambika no munsi. Kubona je mfise isa dusa na wewe uno munsi bishaka kukugira ikintu gikomeye cyane imbere yanje. Wisiga wiyambika amashenete mama. Rero ushaka kubona ko kuze kuri jewe. Ibyo ni vyiwanje. That is my business, bro. Akantu ko kwibona wewe ko warenze. Slow down, bro. I'm telling you, slow down. Atari uko je nawe vraiment tuzoheza fo. Slow down. Okay. Ivyo mbwiye ndavyumva. So tell me, what the next? You will see the next. So